murakoze rero kano kanya basubiye kumpa nagomba ndabayagishe gatoyi nabemereye ko ntateba nagomba ndabayagire gatoyi ku bijanye n'igihugu cyacu cy'u Burundi uretse ko mwaba mubikurikira na mugabo nanje ko nagira ibibako byo gushika hano numva ntogenda tutabiyazeko rero kuko nabivuze abarundi twashoboye kubana nkababwira ko nje ino barabaramutse kandi barakomeye bari ku kivi twari tumaze iminsi atakavura turaronka mugabo umunsi nyene tuva mu Burundi niho twaciye twumva yuko imvura asigaye iragwa aho tuvuye hanyuma ndazi benshi muherukayo kera muga ndabona aho nabaherukayo vuba ariko nibaza ko abaza baraza rimwe na rimwe bamenyesha igihugu cifashe neza abaherukayo kera bamaze nk'imyaka 20 canke irenga batari mu gihugu ubu mushitseyo mubona ko hari ibintu byinshi byahindutse kandi byahindutse byose byahindutse neza jewe ndazi ko nk'abahora bazi Bujumbura canke Gitega umushitseyo muhayoberwa mbere n'ibindi bisagara byose kandi ntitwagarukirije aho n'ubu turacari ku kivi ubu muri iyi minsi nyene turimo leta y'u Burundi yihaye ico twise imbona kazoza igihugu cifashe mu 2040 igihugu giteye imbere mu 2060 muri iyo mbona kazoza leta yarashizemo urufatiro tugeze kuno munsi naho twifuza gushika inyuma y'iyo myaka kandi mu bisata byose kandi turizeye yuko twese abarundi turi kumwe twese n'inshuti zacu turizeye yuko tuzobishikako sino bivuga byose mugabo nagomba ngaruke cyane ku biraba ubushikiranganje ndongoye ndabashire ku mayange no munsi ndi hano mumenye ibisata ndongoye nibyo turiko turakora izina ry'ubushikiranganje ryavuze kera sino risubiramo nubwo ari rirerire nibaza ko rigoye gufata ariko muri bijya bisata mwumvise uko izina rimeze niko nibisata dusanzwe dukoreramo bingana dusanzwe mu bushikiranganje turaba na cyane imigwi y'abantu usanga ifise ibibazo novuga ntiyisangije ahantu novuga nk'imigwi y'abagendana ubumuga abagize mu zabukuru imfuvyi ababuye nibiza bifatiye guhindagurika ry'ibihe abo agateka kabo katubahirijwe ababuye n'amaba afatiye ku gitsina eka imigwi itandukanye bisa naho umenga amateka yabo aba yarasigajwe inyuma n'abasangwa butaka kuri iyo migwi yose turafise ibyo turiko turakora ngerageje guca ku mayange ngira ngo duhereye ku bana b'imfuvyi turafise ibigo tubarereramwo bikukira ubushikiranganje nukuvuga yuko ari leta ibamenya byose turafise kandi nibigo biba bireze abana nkabo hanyuma ubushikiranganje bukabiterera mu bisanzwe mu byo basanzwe bakoresha mu gufasha ivyo bibondo ku mugwa wagendana ubumuga naho duheruka kwemeza novuga amasezerano y'inyongera ku masezerano y'ubumwe bwa Afrika araba abantu mugabo ku gace karaba abagendana ubumuga hanyuma kandi turabafasha bitubicishije mu mashirahamwe yabo kugira ngo umuntu nubwo abagendana ubumuga ashobore gukora umwuga ashoboye bivanye n'ubumuga afise kubageze mu zabukuru naho nyene duheruka kwemeza amasezerano y'inyongera y'ubumwe bwa Afrika mugabo araba ku gice kiraba abageze mu zabukuru kandi tusanzwe twaratanguje n'umugambi wo kuvuza abageze mu zabukuru twawutanguje ku bageze mu zabukuru ibihumbi 12 ubu tugeze ku 2014 mugabo ni nk'umugambi twavuga ati tugeze turabikoshoboka ubundi murumva yuko ari bake ku bageze mu zabukuru tuba dufise mu gihugu ku mugwi w'ababahuye n'ibyago nabo bifatiye guhindagurika ry'ibihe turaba nkeje bundi mwarabibonye ngira ngo byashitse mu gatumba turagerageza tukabafasha tukabakura aho hantu hanyuma tukabashira ahantu tuba twibaza yuko amazi turasha batera kandi hanyuma tukabagaburira no kubagaburira hanyuma bahuye n'amabi afatiye ku gitsina yaba bakenyezi canke abagabo turafise ibigo tubakiriramo hanyuma tukabumviriza tukabafasha ibishoboka byose mbere bisaba yuko bitura n'ubutungane tukabibafasha kuri ivyo bigo tuba dufise abantu bavuye mu bushikiranganje bitandukanye ubw'ubutungane bw'amagara y'abantu bw'igipolisi buraba igipolisi kugira ngo niyaba ari ukeneye guca avurwa bivanye n'amabi yakorewe aca avurwa aho nyene canke bisaba yuko mukorera ayo mabi ashirwa imbere y'ubutungane abapolisi bashobore gufasha kugira bamushikirize ubutungane
ku mugwi w'abasanga butaka naho hariho ingingo iheruka gufatwa yuko umwana atoye ku nkuru yo mu w'icenda acagenda kwiga mu mashure y'indaro kugira ngo bikunde abandanye amashure yorohewe. Hariho n'ibindi biriko birakorwa bitegurwa nko kubaha amatongo kugira ngo nabo bashobore kuja ku kivi baje mu bandi byo kugwiza umwimbo, kuko ikintu twashize imbere mu gihugu mu bisata biri imbere harimo no kugwiza umwimbo na cyane cyane tubicishije mu burimyi n'ubworozi. Mu bijanye n'iterambere ry'umukenyezi naho canke ry'ugwarukana hariho ibitari bike bikorakorwa nk'amabanki abiri yashizweho, imwe y'abakenyezi indi y'ugwaruka. Ibyo byakoze kugira ngo iyo migwi y'abo bantu nayo ishobore kuronka ingene isaba ingurane, hanyuma ikora ibikorwa byunguka, ishobore kwishura ya ngurane mugabo kandi yiteze n'imbere nabo bagira uruhara mu iterambere ry'igihugu. Kugisata kijanye n'agateka na muntu leta y'u Burundi ntako itari kwirakora canke ntako itakoze, haraciye igihe hamaze kuba ibitari bike. Hanovuga nko gushiraho inzego nk'ubushikiranganje nsanzwe ndongoye harimo ubuyobozi bukuru burabe by'agateka na muntu, nkavuga kandi n'umugwi wigenga ujeje by'agateka na muntu CDH. Nkabamenyesha yuko uwo mugwi mu karere ka Afrika ari uw'akarorero kuko uhora utumwa ko no mu bindi bihugu kugira ngo uje kwigisha yindi migwi ingene wo usanzwe ukora. Ikindi nabamenyesha nuko uwo mugwi usanzwe uri userukiwe no mu ntara zose. Hariho n'iyindi migwi nk'umugwi ujeje kurwanya genocide, umugwi ujejwe ibyo kunywanisha abarundi, ukuri no kunywanisha abarundi, urwego rwa ombudsman kandi murazi gukora umukenyezi. Hariho n'iyindi migwi hanyuma mugabo kandi no mu bundi bushikiranganje butandukanye, twese turakora umwe wese mu gisata jejwe mugabo byose biza kugira ngo bifashe ingene dukingira no guteza imbere agateka na muntu. Twarashizeho rero umugwi ujeje kwegeranya novuga nki ujeje kwegeranya amadone. Rero ayo madone agiye hamwe tugira raporo buri mezi 3 turatanga raporo muri presidence kugira ngo twerekane ingene agateka na muntu kifashe mu Burundi. Ikindi naco turategura amaraporo kandi tukayatanga, tukaja mbere no kuyashikiriza mu makomite yishiramwe mpuzamakungu i Geneve. Kuva Covid ahiviriyemo turamaze kuja i Geneve kenshi, kandi ibyo twashikirije kuvyukuri imigwi yose twashikiriza uko Burundi bwifashe bijanye n'agateka na muntu baradukeza yuko duteye intambwe ishimishije. Navuze ko ntorandira, nibaza ko nogarukiza ngaho mugabo ndababwira yuko turi ku kivi. Mvuze bike cyane yaba mu by'ubushikiranganje canke mu by'igihugu byose, ntavyo novuga byo by'umujobore. Bisata byose turafise imigambi, haba mu gisata c'amagara y'abantu turifuza yuko abarundi boronka ingene bashobora gushikira umuganga byoroshe, kuko murazi yuko umuntu ashobora kugenda urugendo rurerure kugira ashobore kuronka ingene avugwa canke ingene ashobora kuronka umuganga akeneye, bifata urugendo runini kandi bigafata n'uburyo bwinshi. Mu bijanye n'inyubako zaba iza leta canke iz'abantu, dufatiye ku za leta nk'izo leta ishobora gukoreramo, murazi yuko amabiro menshi leta ikoreramo kenshi irapanze. Rero haratangujwe imigambi mu bushikiranganje bujejwe inyubako, waba umugambi w'uburaro rusangi canke iby'amabiro yo leta ishobora gukoreramo. Iyo migambi irahari, mbere hatari haramaze gutangurwa n'ibikorwa kugira ngo dushobore kubishira mu ngiro iyo migambi. Mu gihugu turiko turahamagarira kandi haraciye iminsi abarundi bose kwitabira ibikorwa by'iterambere, na cyane cyane ibyo kugwiza umwimbu, kuko murazi ko abarundi benshi ari abarimyi. Ubu rero bari ku kivi, ababishoboye mugabo n'abatabishoboye canke badafise amatongo, hari ya ntumbero nziza yuko nabo baronka amatongo. Hanyuma kandi turashima ko umuntu wese ari ku kivi, ariko nubwo bari ku kivi ibibazo biracari byinshi. Nico bituma leta ikivuga iti reka nshobore gufasha mu kuronka imbuto bitagoranye canke kuronka umwavu, abantu bashobore kuriha amafaranga makeyi, hanyuma leta nayo ishobore kubarihira ikindi gice.
mu gisata c'indero naho nyene haracariho ibibazo nibaza ko murabibona iyo muje mu Burundi canke n'amakuru arabibereka ariko ku vy'ukuri tuvuga tuti turi ku kivi nubwo tutarashika aho dushaka hanyuma kandi no munsi ndiko ndayagana abarundi ndibaza muratahura cyane ivyo Burundi murazi iyo Burundi bwavuye abaheruka mu Burundi bakabona aho tugeze murashobora guha amashi abantu bagize ico bakora kugira ngo So we would like to give respect for those participating in the country to get development. Kandi turanashimira cyane n'abarundi bari mu mahanga kuko abatari bake barazana ibikorwa bagakorera mu gihugu haba mu by'uburimyi haba mu byo korora kandi turazi neza ko baca baha n'ibikorwa abandi barundi kugira ngo nabo bashobore kubakorera hanyuma babahembe bagire icyo bagiye kwiyunganya nabo mu miryango yabo ariko icyo numva novugira hano nuko Uburundi kuko mwamye muburirimba n'ubwacu n'ubwa mwebwe n'ubwiwanje rero byumvikana yuko ibyiza byose byaba ku Burundi twese biraturaba jewe natangaje cyane n'abana nabonye bariko baravuza ingoma kandi nibaza yuko n'abajya batanje mu migwi ndibaza yuko atanumwe yavukiye mu Burundi muri bajya bose rero kubona abana nkabajya bashobora kuvuza ingoma z'u Burundi bakaririmba u Burundi biragaragaza yuko mwagumye nyene muri abarundi kandi mukabwiyumvamo mbere novuga nti mukabwonsa nabo mwibarutse ibijya rero jewe byanyeretse yuko n'ubundi gushaka kuri no saha tukiri kumwe mu byo Burundi burimwo mu byo turiko turakora mu byo turiko turiyumvira nabonye yuko namwe turi kumwe rero jewe byanteye ivyizigiro yuko mu migambi turimo tutatamba twirorera ariko yuko namwe muri kumwe natwe ariko rero imbona kazoza twihaye 2040 2060 ducerewe gatoyi haba hamaze kuvamwo imisi itari mike amasaha atari make mbere ugasanga n'amezi yaravuyemo nico gituma numva no bahamagarira nk'abarundi kugira ngo muze muraza mu Burundi murabaho tugejeje hanyuma namwe mujemwo kugira ngo tujare kuko biri kose naho muri ngaha nabonye yuko Burundi buri ku mutima wanyu kandi birumvikana kubera mu Burundi mwarasize y'abavukanyi hariyo ngira ngo abavyeyi hariyo abanyogokuru hariyo basenge badata wacu nico gituma ndabahamagara rero kuza hanyuma mudufate ukuboko kugira ngo tujane muri yambona kazoza nta byinshi novuga kuri jewe nka jewe mugabo nibaza ko benshi bancaye bamaze kuvyumva mugabo ndashimira cyane nyene cyubahiro mukuru w'igihugu kubona yaranteye iteka no musi nk'abandi muri kino kibanza Thank you each opportunity to our president for giving me this position as well. Novuga nyene ikibanza ndiko nigiramwo byinshi kuko ijya migwi y'abajya abantu nababwiye ntabwo byinshi nari ndabizi nubwo naba mu Burundi amafoto nkunda kuronka y'abantu bafise ibibazo abagwaye sinzi ntayo nakunda kuronka ico gihe muguno musi ndaronka hanyuma nkabona yuko twebwe wewe na jewe hari ico twokora kugira ngo dushobore kuramira abacanke bariya jewe rero hamwe no kubona ivyo mugabo kandi nibutse na jewe iyo navuye hama nkabona shase muri kino kibanza no muntu mbere yo gushimira Imana nongera nshimira n'igihugu mbere n'indongozi zacu kugira babone yuko ivyo bakoze kuri jewe byakoze ku mutima wanje kandi mbona yuko nanje hari ico nokora ubwo rero naciye nigira inama yuko nanje hari ikintu nokora kugira ngo mfashe batoyi banje hanyuma kandi n'abandi batwegereye murashobora kubeshi kuba mutahanze kandi nivyo babitangaje uravye imyaka no bafise n'abandi ndabona harimo abankurira abandi ugasanga ntibavukiye mu Burundi mugabo jewe ndi umuntu nakuriye mu muryango uri hanyuma y'indi miryango yose hanyuma nkura mfise ibibazo ntogira uko ndabisigura kuko mu nyuma abavyeyi nubwo ataburyo bari bafise noneho bahavuye bitaba n'Imana nkiri mutoyi mu nyuma rero nagenda ronka abantu bamfasha taco dupfana bamfasha ka undi afasha kariya mugabo mbona ndabandanije ishure bigoranye ariko mbona ndarihejeje je nagomba nterwa akamugwaruka ruri muri kino gihugu Imana namwe yabateye iteka yabazanye muri kino gihugu akaryo Imana yabahaye ntimugapfisha ubusa reka mwige musubire mwige
ibyo ababyeyi banyu n'abasogokuru banyu batize mwebwe muvyige. Unfortunately, this time, when you became young, and you couldn't reach the sky harder. So what your parents did not reach, so you have to reach their destiny. Hanyuma ibyo ubwenge muza mwarahuye hano muze muraza mu gihugu mwigisha abandi canke mubukoresha kugira ngo tubone ti aba bantu akaryo barose ntibagapfishije ubusa. Jewe rero ndiko ndiga muri ibyo bihe ndafise mu vyaranje twari twatanguriye rimwe yaciye aheba ishuri kandi siwe wenyene nabo twari kumwe ku gatumba benshi barahevye. Navuze ko mushobora kuba mutanzi mugabo muri community yiwacu jewe ndi umuntu w'igitsina gore nataguye guheza kaminuza muri community yiwacu. Hanyuma rero niho niyumviriye nigira inama mu mutima ntikwimana intege iteka nkaba mbaye umushikiranganje. Ni byiza ko nogira icyo ngoze kugira ngo nshobore gukurikirwa hanyuma kandi ntibazovuge ngo abana baho umushikiranganje avuka ntibiga niyo bize baca baheba. Mu mutima wanje niyumvira yuko notangura gutegura abana batoyi kugira ngo bazogere ku myaka y'ishure ko batangura ishure bakumaze gukunda ishure. Niyumvira ko nobashira ahantu nkabegeraniza ahantu hanyuma nkaza ndabarungikira abantu bababwira ibyo kwiga kuko kuvyukuri nasanze kwiga ari intango y'ibintu byinshi. Mugabo mu nyuma nahavuye numva umenga sinogira ivyo byonyene gusa ahubwo nobandanya kuvuga abana nateguye kuva bakiri bato bagaca babandaniriza ishure ngaho. Ubu rero ishure rirahari niko ndafashirizamwe abo bana no musi tuvugana bageze mu mwaka wa 4 wa ECOF canke primaire. So I support those young children and now they are in the high of year 4 ECOF. Intumbero nababwiye yuko yari yo kugira bashobore kwiga nabo mugabo kandi sinagarukije ngaho gusa mugabo niyumvire bariko bariga bashobore kuronka indero y'akanovera bakurikiranwe neza. Ibyo nabikoze ku mutumba umwe nubwo hariho abava ku yindi mitumba ihegereye baza byumvikana ko no ku yindi mitumba mwebwe hariya ababyeyi banyu bavuka canke n'ahandi bishobora kuba bikenewe. None rero nagomba ndabahamagara kugira ngo muze dufatane amaboko hanyuma dufashe abarundi dufashe abana b'u Burundi dufashe Uburundi kugira ngo turabe ndizera neza ntakekeranya yuko umunsi mwabona igihugu cy'u Burundi kimeze nk'iki muri ndibaza kumuvyo banezera. Ivyo rero kugira ngo tubishikeko bisaba yuko mwebwe jewe n'abandi bose abarundi bose inshuti n'abandi dushira hamwe inguvu kugira ngo tuze tubishikeko. Jewe ndakunda kugendera imiryango ifise amikoro make kubera ari bo tujeje mu bushikiranganje bwacu. Rero nubwo ari bantaho nikora mbana babwira ni mugifise amaboko mufise inguvu mufise n'ubwenge murafise ico mwotera kugira ngo igihugu cyacu gitere imbere kuko burya ndibaza no ngaha kugira bashikire ibi byo kubaka aya magorofa tubona hari ibyo batanguye ko imiryango itereza kubanza kuronka aho iba imiryango ironka icifungura imiryango ishobora kuvugwa abana baje kwishure. Rero mu miryango bajya abantu nikora mvuga nti mukoresha amaboko kugira ngo muteze imbere imiryango yanyu hanyuma igihugu kibone gutera imbere. Igihugu nicotera imbere imiryango itaratera imbere. Byumvikana rero n'abamwe ndabibwira abantu aho nikora mweho murumva nkeza kwibabwira nyene yuko mufise ikintu kinini cyane mwotera kugira iterambere ry'igihugu rishoboke. Nuko rero ndabahaye ikaze hanyuma nongera ndabashimira kuvyukuri turayimbawe cyane gose ingene twakiriwe kuva dushitse muri kino gihugu. Kuvyukuri duhora tuja mu bindi bihugu kandi dufise n'abambasaderi sinovuga ngo barabatwakira mugabo barafise aho bageza ibyo mbonye hano n'ahandi nibwo babibona. We go to different countries and then everybody is our ambassador, but we want to get to be ibi byose byerekana urukundo mukunda igihugu kandi mukunda n'abarundi. Jewe nzogenda ndavuga ico nabonye kandi ndabashimiye cyane bari baheza kandi mu minsi tumaze ngaha nibaza ko tuhamaze imisi ibiri
cyane twashitse kwa gatatu mugabo imisi novuga ko twakoze ibikorwa ni ku munsi wa kane no ku munsi wa gatanu twaragira ibibako ryo kubona n'indongozi zimwe zimwe mu gihugu ca Australia kandi navyo byaraduhimbaye ibi navyo murazi ko nibaza ko bitoroshe mugabo turashimira Dr. Jean Bosco yashoboye gufasha kugira ngo bishobore kugenda neza. Rero turabashimiye mwese naba hano Adelaide mwatwakiriye neza mwaje kutwakira muri benshi byaturengeye Imana ibahezagire cyane cyo gituma niyumviriye yuko ntari kuva hano ntabaririmbiye kugira ngo ngaragaze umunezero wanjye. Wa muririmbyi yaririmba yavuze ko arayumva ndirimba muri ko hano y'abashikiranganje nibaza ko ijya ndirimbo naririmbye atari bwayumve kuko iya ndirimbo nayiteguriye Australia nta hantu namwe nari bwayiririmba. Navuze nti sinogenda nanje atako ndabashirire kandi ndabashira akaririmbo basi ubwo rero Imana yo mwijuru ibandanye bahezagire ihezagira aho mwakuye kugira ibintu byose bigende neza murakoze. So may God bless you and bless you.